jewe ukanyemerera mwinondwi ntinakuzanira ubutare 25 budasa bwose ubupimishe ntibaze bavuge ngo bapimye ngaha hariho izo bita za serpentine nta muntu ari karazimba ngaha za jade nta muntu ari karazimba ngaha izo za manganese n'ibindi sodolite dufise hano mu Burundi nyakubahwa ni nyinshi cyane manganese dufise ni nyinshi kubera iki nimba ku isoko mpuzamakungu iri kiragura make igura make kubera yavuye mu Burundi datunganije Ego wingozi niwe yarekuye n'ababandi ngo bamwejeje jo bundi na guverineri ndazi yo kumigwa kuko iyo kara yizi papa urumva rero ubu niho babonye batijana Ngozi acarekura reka rero ko yemeye kugwanya igihugu natwe tugwane turane iyo korota ntiyabaho kumbe yose yibwa nsanga umwaka wose bafise ibiro 30 vya korota vyo mu gatete mu ndwi ninjiza ibiro 600 vya korota amabuye arenze miliyoni 150 mu miseze naho mbona batanze amanota mu bushikiranganje nkazabona ubushikiranganje bwa rose 90%. Nkarondera icabene gihugu baburose ko gabura ngo naratonze ku kaze warutonze uri mu consultant abantu baratonda ku kaze araba consultant ba ONG ina ukamubona ngo yatonze ku kaze kugira tumenye ko watonze ku kaze tubona resultat mu bene gihugu ibiro 30 vya korota mu mwaka wose uwararaba ibintu bijanye na bumeko kubera bari bafise ico bita sous-traitance yakome bikabarore iyo korota ntiyabaho kumbe yose yibwa nsanga umwaka wose bafise ibiro 30 vya korota vyo mu gatete mu ndwi ninjiza ibiro 600 vya korota amabuye arenze miliyoni 150 mugabo ncangwanywa n'umudafu yarahari ngo mbega nzamba Imana ngakoresha ya strategy nkaya gute ngaremerewe kwegeranya ubutare ijya societe irimwo ubutare buri muri pigmatique atari firo buri mu mucanga kuburyo zijya segiteri ziri hajya barabizi neza abazungu baje gutora amakorodone hajya imureye barabizi ababosi bari ni Bujumbura mugabo je twari turi kumwe nabo bakora amakarata bashiraho ibimenyetso bubaka amaborone barabizi karibo bari bandungitseyo Uburundi niyirirare mugende muyirebe irimwe ahantu muza gusanga ibirombwe abazungu bagiye bimba binjira mugabo mbega ko twebwe mbona no musabo muri OBM ari twebwe tuza kubereka tukabajana aho twabonye ubutare tumaze kubajana bonyene sibo banahatweretse muri uwo mwanya ngabo baciye baza bonyene baraduhagaritse je ngomba mvuge ku iki kintu mufata abantu bize ivy'ubutare mu mpapuro bakorane n'aba bantu babene gihugu bazi gufata ikarayi bakayora umucanga bagasugura mu mazi bakabona atanu hari ubutare Uburundi ahantu hatari ubutare hari ico bita kaore Uburundi bwose n'ubutare gusa ushaka muhera mu gatumba muzunguruke muraza guca kabarore muce maramirundi busiga n'ubu babu hatoye hajya ku mwumba hajya ku masanganzira hariho roframu yera papa turagiye mu Kirundo turazungurutse izo bita za kagati giteranyi muza gusanga tugiye mu Rumonge aha muza kuhasanga iyo bita garene Uburundi bwose buri mu butare tunganya nyakuba ico bita gisheyinike OBM na environnement na OBPye none konzi bafisa amasare asumbaya bakoreye hamwe uno munsi wa deposa dossier muri environnement ugasanga wowe utazwi iyo dossier izojyama ya nakajanywe kubera bamuzi akaba ariyo baca bashira hejuru bakayitwara iyi gakogwa twebwe ukazosanga ivyo bidosiye warabirunze amezi 6 none muri ya 2040 2060 twoshikayo twateye imbere cyangwa tuzoshikayo twasubiye inyuma aya madosiye kwanza nabanze asinyo yihuta jewe ndi mu bantu bagiye bakotesha amatongo muri lithium mpurirayo n'abashinwa indora lithium tuzatwumva ngizoza kwimbwa na banke mondiale ne banke mondiale ntiyoza kwimba cyangwa aba bantu bazokoresha mugabo twebwe bagafuni turiko turazana ubu butare buzana amadolari turonka igitoro hama abo bandi bazoza gukoresha ubwo buhinga bukomeye kubera twebwe izi metero twimba ni nkeyi ugiye ngaha za Tanzania nyakubahwa abarundi biwacu baherereyeyo bari bafise experience nyinshi ubu no munsi bariko barafata bujya buhinga nani twasigarana abantu bavuye ku ishuri gusa ababo hasi baja bemera kurinda kiye kirombwe bakinjiramwo
aba bantu n'aya makoti bazinjira hasi mu kirombe. Je ndi mu bantu bakwandikiye ntorya litiyumu message ya Nzambimana Edouard nuko uhura na message nyinshi ndakwandikira ati n'ubu y'ubutare mutama mbega mwontabara nk'abajana aha nuko twabonye hari ubutare bwishi twoca dukira. Jewe nari nasavye agakoperative hariya nkotesha y'amatongo ashika kuri 5 ubu n'amasezerano yaraheze naradepoje environnement ndari humuriyoni bigeze muri OBM baca baricarika. Jewe ukanyemerera mwinondwi ntinakuzanira ubutare 25 budasa bwose ubupimishe ntibaze bavuge ngo bapimye ngaha hariho izo bita za serpentine nta muntu ari karazimba ngaha za jade nta muntu ari karazimba ngaha izo za manganeze n'ibindi sodolite dufise hano mu Burundi nyakubahwa ni nyinshi cyane manganeze dufise ni nyinshi kubera iki nimba ku isoko mpuzamakungu iri kiragura make igura make kubera yavuye mu Burundi datunganije bafashe iyo manganeze bagakora akabaraje k'iyo manganeze kaho hantu bariko barayimba bagaca bavuga ati iyi manganeze twimvye ngaha nyene tuyikorera kayizine kayo tuyihungurire ngaha nyene tuyitware hanze ifise igiciro iri kiragura make iyo barevye ku biciro mpuzamakungu babona umenga igura make mugabo mbega igura make kubera iki kubera idatunganije. Uyu mwene wacu ejo bundi yakweretse titane ndi mu bantu bayubuye haji matongo hari titane hariho n'umwonga uvamwo emerode. Abantu mu kwifata eshantiyo ubanza kuyironderera mu mazi mugabo ucurondera orientation mbega yavuye he nimba yatwawe iciye muri runo ruzi kuruza ruru reka ro turondere iyi misozi ihanamiye aha hantu mbega iyi emerode vere irihe none gute uno munsi bariko baravuga ngo igihugu cyo wacu dukene kidutukisha papa mvuka ajya ku mupaka imara mirundi kuva kera forode yamyeho niyitungishije u Rwanda niko yirikiratuma batwirata ko mugabe ivyo bintu navyo bafise. Naraye mbabaye kandi aryohewe cyane kubona nyakubahwa guverineri hano ari hano arabizi twarapfungishije umusuma ejo bundi ahantu nari ndiko ndimba titane twaratoye mu inzahabu turandika ikete turamenyesha ubeyemeti ahantu twariko turimba titane tutoye mu inzahabu mugabo izo nzahabu umukozi twari dufise yarazibitse igarama 18 yarazivye tumushikiriza ubutungane bwo mukayanza turi kumwe na mustaneri w'amatongo uwo muntu baramupfunga procureur aracu rubanza gwiza wo mukayanza ugira ntuzenyi PV utwara documentation arerekana ko inzahabu yazivye aratujana muhira ari yibisha ngo barayibazimwivye kandi yazitwaye wenyene mugabo twaraye twumiwe nabo turi kumwe uwo musuma yaciriwe urubanza na procureur wo mukayanza na sentare yo mukayanza guverineri arabizi umuvyeyi wacu hariya mustaneri w'amatongo arabizi baramujanye kumufungira ingozi turagiyeyo turaburanye mugabo tuzatwumve jo ngo bamwejeje ingozi niwe yarekuye nababandi ngo bamwejeje jo bundi na guverineri ndazi yo kumigwa kuko iyo kara yizi papa urumva rero ubu niho babonye batijana ingozi acarekura reka rero ko yemeye kugwanya igihugu natwe tugwane turabe hari ukuntu no munsi turiko turakoresha dépense ugasanga wakoresheje nka 60 million kuri tere ugahituronka ubutare bwa 20 million aka kantu bakumve kuko mutama babuze ingene bamusigurira iyi seti purusa y'uwartizanale bongera baburi ingene bamwereka niyiseze purusa ku muntu ari karimba ico bita semi mechanize habaho umuntu akoresha kanyunda gafuni hakabaho nyakubahwa na wundi yakoresheje imashini nyumviriza nyakubahwa iyo dushoye ubutare mu ikontware tugashora ubutare twakoresheje miliyoni 60 tukaronka bwa 20 million ya 20 million bace bakura ko seti purusa kandi 60 million isigaye yo yideni itanagarutse mu madepense twagize nimwemere yuko bato ibi bintu tubiheba kuko naba baza n'amasemi industriel baza aho twebwe twabanje kubona ahubwo mutwigire uwa artisanale mutwigire n'uwa semi mechanize mutwigire n'uwa industriel. Tubatera intege rero mwese umwe wese akontribiwe reka ndababwira ico kintu amazi iminsi bakimbwira ko muri mwebwe hari habafise ubutare mu mazu banyegeje murindire yaho mu bucisha gusabwira mu bushore ngira ndababwire rero ikintu kimwe murumva ko tuje muri transparency ndabasavye ubwo butare mu buzane mu bwerekane aho buri guhera ngira message ubuzofata ubutare bunyegeje mu nzu buterekanywe tuzomuhemba 10% kuri bwo emwe abene igihugu ndazi baca babasaka mwebwe nyene barabasaka nta gisivye ubufise ubutare bwose muri stock ubu nyene abwire buramatari
ati je ngubu ndabufise mu bupime abwandike kugira ejo ninabwira abantu babufashe burabatazo cavuga tuburazwe ngubu bungana uko nikimenya yamenya guhera ku wa mbere emwe message cyandayitanga bene gihugu babusake kandi bumvise bacaronka 10% avarere yabwo barabasakana kubahenda barabadevora narumvise ari umuntu afise amatoni nabushira habona hakiri kare ntaraza kubufata bariko barabimbarira kandi emwe muravyumvise bushira habona nta ngorane nubwi wawe bushira habona ariko bushira habona bumenyekane kugira du planifingene bushoka kuko nibwo bwubwo bariko barajana bahejeje kumbwira ko bamwe bibu Butare imurehe ngo procureur yaciye barekura ubu nyene aho nsohokera nta kindi njako uwo mu procureur bigirisha ngo bari protege ndamusispanda mu kazi gushika anuverorode ntibikunda yarabarekuye nuko adashaka Burundi butunga nuvuga abo niba barobere tugwana nabo niyavuga ko ndenza amategeko ndamusispanda neza kubona umuntu yiba Butare bashobora kumureka uwo mu procureur yamurekuye w'Ingozi yabarekuye ubu nyene ndabibabwiriye ngaha nsohoka nico gikorwa canjako nta vya procedure yaramenje uratubwira n'abantu babasi b'igihugu barasi igihugu none harabitaniye no kurasa igihugu kubaserukira igihugu akaba ari we aho yogikingi ubutunzi bw'igihugu akaba ari bavyonone ubone ni nk'inkoho afise arasisha igihugu nko wari devoye ari yerekanye ko ari umwasi w'igihugu point tuzohangana abacamanza bashaka baca bagira greve ko ndamususpense ndamuhagarika kabisa ntibishoboka yuko umuntu ashobora kwiba igihugu gutyo hanyuma bagaca bavuga ngo turamurekuye urumva nk'ubu ibyiyumviro muri ko muragira nivyo bica bizana politique miniere tugaca tuyipanga neza dukurikije ivyo mwagiye muravuga nico gituma muciye mubaterera n'ibindi vyiyumviro dushobora gusanga ibintu bimeze neza muga twese twihaye objective dutegerezwa kubona Burundi bufise amadevize avuye mu Butare tukabona neza ko yinjiye hanyuma igihugu twigire tumeze neza cyane twese tuba patriote aho twahereye dusaba twese twikure kwa kagaye abantu bazavuga bati none Burundi ibindi biki niho bazobona bati bwa bundi cya gihugu barabavuga ni jaradedene harahezagiwe biboneke bizokunda neza novuga ubonye ikintu wese ntazatinye kumbwira kugira ngo tugire definition neza ya politique miniere ingere tugiye gukora muri budget izotangura itariki imwe y'ukwezi kw'indwi tuwe twamaze kubona amahera dushaka kwinjiza mu mwaka avuye mu Butare ibindi byose bizoba biheze tuzoba dutanguye tudemaye je nababwiye ntu umwaka uyu mwaka uraheza uyu munsi n'umunsi mwiza umunsi turamutse duhura na mwebwe mugize ubushikiranganje bw'amazi meza Butare amasoko ntanganguvu n'Ubutare n'agataka kugira ngo turabe icyo twokora ibyo tumaze gukora kuko ibyakozwe novuga ni ko ari nko gukora umwimenyerezo turabe yuko bishoboka mumaze iminsi mwese mukurikirana n'abenegihugu bose bakurikirana ko uwo mwaka ari umwaka twavuze yuko ari wo gutangura kwa rugendo rugana mu 2060 igihugu giteye imbere kugira ngo dushike kuri irya mbona kazoza twarabanje turaraba yuko dufise ivyangombwa byose bishoboka kugira ngo Burundi butere imbere tubanza kuraba umutahe Imana yaduhaye aryo tunga kama dusanga turabifise utimbega babikora bobo turabafise abokora dusanga Abarundi n'abakozi tutimbega igiheho twabikora turafise aho dushorera dusanga turafise aho dushorera nuvuga yuko twasanze ibintu byose birakwiye kugira ngo Burundi butere imbere abantu benshi bahora bavuga ngo ntibikwiye ngo iyo batagira amahera nanje nambaza ikibazo nti mbega amahera n'igikorwa hatanguye iki byose ntihatanguye amahera rero ubushikiranganje bwanyu n'ubushikiranganje
abenegihugu bose bahanze amaso. Nibwo bushikiranganji mutima w'ubutunzi bw'igihugu. Ni ubushikiranganji mutima w'ubutunzi bw'igihugu, mugabo uravye Burundi kuva aho bwabereyeho uca wiyumvira uti none iryo tunga ririho ku vy'ukuri. Ni mwebwe abenegihugu baraba kuko Uburundi burafise umurima butegeza kwikorako, umurima wenze. Ubutare ni umurima wenze, abarundi bategeza kwikorako. Ntivyumve vyokumvikana ingene dufise umurima wenze hanyuma tugaca tuvuga ngo turakenye kandi dufise umurima wenze, none habuze iki kugira ngo uturamire. Maze iminsi ntembera ndaba ibijanye n'ubutare mu gihugu, je narumiwe kweri, sinshaka kumva igituma dukenye, narumiwe. N'ubu mwarabonye uwo mperuka gutuma ko ntiyora ivyo bivu biri ngaho bizane hano turabe tubironge turabe, usanga ahubwo ivyo bivu ni ubutare gusa. Twariko turaba ubutare bwa titane buri mu Kiruhura bajya mu Cibitoke, hasanze n'iryovu ni ubutare gusa. None tuze 87%, mwumva ivu ryose atari ubutare. None dushobora kuvuga gute ko Burundi bukenye bufise umurima nk'uwo? Aho ni hamwe mvuze hose nagiye ndatembera ndaba, nararavye ubutare bw'icuma dufise mu Kibago hariya mu ntuze mu Makamba Kibago, Ibukinanyana, Igitega, Iburaza, Ibutihinda muri Muyinga, kuri fere gusa. Ndavuga none kwiki tuvuga ko dukenye. Inzahabu intara nagiye nazungurutsemwo ni intara nyinshi, mugabo muri byose cantangaje mu Burundi hariko himba ubutare amakoperative arenga 200, mugabo Uburundi bwinjiza 0. None amakoperative ariko arakora ntariko arakora. Kuko nimwaheza kumbwira ivyo mwakoze mu minsi ijana, duca tutangura kugira ikiganiro rero twimbe neza mu mizi, turabe duce tuva twihaye ikirangaminsi tuba tuti utugiye gukora 1 2 3 4 vyase, duce tuba tuti ministeri tuyifute, abenegihugu ntibayikeneye kuko ntaco bazobahovye. Bumaze iminsi mbaza nti mbega ubushikiranganji nk'ubu utuza kuvana ndabajije twofuta ubu bushikiranganji bw'amazi meza, amasoko ntangangufu n'ubutare n'agataka, abarundi baba bahovye iki? Muce munyereke ico baba bahovye. Natwe bwere kidezo yokora, OBM yokora, Ahamere yokora, ubushikiranganji butabaho tukabufuta kuko ntaco ubereyeho. Ubu no munsi tuvaho ducanya amahandi, kuko iyo nzira itegeza kubaho. Iyigira kabiri bahanze kwa maso abenegihugu, abarundi n'abakozi. Abarundi n'abakozi bahageze rero ko bakora kugira ngo batunge, barakenera amasoko ntanganguvu, barakeneye umuyaga nkuba, barakeneye igitoro. None ni gute abenegihugu barabironka? None batabironka wumva tuzoshika kuri rya hangiro? Mu Burundi nasanze dufise amazi menshi, tukagira inzuzi tukagira n'imitumba. No kuvuga yuko amasumo aruzuye, umuyaga nkuva mu amasumo aruzuye. None hoba habuze iki kugira ngo turonye uwo muyaga nkuba kandi amasumo yuzuye? Igitoro
kigugwa n'amadevize. Amadevize yobura gute dufise inzahabu, dufise korota, dufise kasiterite, dufise ayo madevize yobura gute ko tubifise? Ivyo dushobora ninde yosigura ingene tutagira amadevize? Dufise fere, dufise oro, dufise korota, dufise tererare, dufise ivyo vyose tubifise, kwivre dufise, ugaca uvuga ngo wabuze amadevize? Ivyo birabaho. Ndavuga yuko amasoko ntanga nguvu ategerezwa kubaho. Abene gihugu muraza amazi n'ubuzima. Burundi dufise ibakwe kwa amazi y'Uburundi yose upfa kwiyimbira mw'iriba, amazi ni meza ntakeneye guhingurwa. Vyoshika gute ko abandi barinda kuyahingura mu mahinguriro baronka amazi, muga wewe ugenda gusa ugatunganya hariya kw'iriba amazi agacaza arisesa? Umunsi umwe mu Kayanza niho natangariye ngiye kuraba irya ntuze hajya ba mininira ry'amazi mu Kayanza, hama bakambwira bati amazi ava mu kibira. Muravye centre Kayanza hiri naho ikibira kiri, hanyuma nsanga yo baminina ntibaminina nashikana 40 kwijana, 30 kwijana yaca yisesa yigira. Ncambabazwa n'ingene nayo ariko aragenda batanayavomeza n'imirimo. Ncambona yuko mu Burundi tudakeneye ibintu vyinshi kugira amazi akwira igihugu cyose. None ko mu kibira ariho hejuru nko mu bushikiranganje baraba ivy'amazi, sinzi ko vaze komunika bakivyibuka boca basubira nko mu 8 kuvyiga. None gatuze hakenewe imoteri zihe kuri vaze komunika? Ugacuvuga ko amazi abene gihugu ntibagira amazi yo kunywa kubera iki? Irya chapitre yitwa vaze komunika mwarayibagiye nayo mukizi ko abantu benshi narabonye ntibigira bibuka ivyo bize mw'ishuri. Kubera iki? Benshi bize barondera impapuro gusa, ziri gusa atakirimo. Nico gituma abantu benshi batirisha mu mashuri, batirisha ko arondera urupapuro gusa ngo ruzomushikana kurya ivyo igihugu ataco yakoze. Nico gituma bashitse ku kazi bashika bicara ntabona ico akora n'ico adakora, yicare yuko. Abene gihugu bakeneye amazi meza uko n'ubuzima. Ibi bitatu vyonyene birerekanye yuko ubushikiranganje ari wo mutima, nuvuga bushatse ubu nyene mu myaka itarenga 5 Uburundi bwa bwashitse mu 2060. Unywa amazi meza ingwara zibaye. Amadevize urafise uca wubaka ibitaro vyiza, urafise abantu b'incabwenge bakora ibintu nta kimwe twobura. None rero no munsi twaje kugira ngo turabe uwo mwimenyerezo ico mwakoze, duheze turabe ko abene gihugu ubu nyene twoja kubabaza aho cava ngo nivyo akatwara karose, kuko bijya muvuga ngo mwicaye mu birose nta na kimwe muba mukoze. Mu miseze naho rambona batanze amanota mu bushikiranganje, nkazabona ubushikiranganje bwarose 90 kwijana, nkarondera icabene gihugu baburose ko gabura ngo naratonze ku kazi. Wari utonze uri umukonsilita, abantu baratonda ku kazi ari abakonsilita ba Jeune, ukamubona ngo yatonze ku kazi, kugira tumenye ko batonze ku kazi tubona resulta mu bene gihugu. Dushike mu 2060 dutegerezwa guhindura ingendo, dutegerezwa kumva ko dutegerezwa gukora ibikorwa bifadika, kuko irya foto mbere rero burya turiko turayikora ifoto mu 2060 twerekana ingene Burundi buzoba busa. None iyo foto tuzoyishika kataco twakoze ntivyikora. Inzu uvuze uti je shaka mu 2060 nzoba mfise inzu nziza, urayiraba mu maso ugacuvuga uti bwa ndayishikire nokora iki, gacuja ku kivi ukayuba ugacuvuga uti yanzu ndayishitse ko yishitse ko hakiri kare, ugacugira umunsi mukuru. Natwe rero murumva yuko mpereye ko gusuzuma ku bushikiranganje mutima w'ubutunzi bw'igihugu
nimuze musubire kuvuga ngo finance ni mu mutima w'ubutunzi bw'igihugu kugira muje kumusaba amahera muteza kumwereka twazanya ngaha mbere nibaza ko ubwo bushikagaje bwanyu nibwo bwa mbere twarikuye kuvuga tuti ntimubahe n'ifaranga rimwe batatweretse ayo bazanye bahaye andi ma ministeri kazoca bigenda neza